turahaye ikaze umushitsi wacu umukozi w'Imana Jean Baptiste ngo ashike hano atugaburire ijambo ry'Imana. Woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wewe, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki. Mwami wacu Yesu nahabwe icubahiro. Ego ndashimiye Imana data wa twese inyongeye ayandi mahigwe yo guhagarara imbere y'umugeni, kandi ndashimiye umuvyeyi wacu ngaho umukozi w'Imana umurongozi w'iri shengero ku ikaze ry'imva mutima amaze kuduha. None rero ntitwoteba n'amasaha yo ku mugoroba, reka twugurure ibitabo vyacu turabe ijambo ry'Imana. Tugiye guhera muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 18, turahera ku murongo wa 18 kugeza ku wa 23. Ndashimiye Imana mu kizingurura ko atakwitagize kugira ngo ubutumwa bwiza buce no mu ndirimbo. Nagiye nkurikirana kandi nanezerewe cyane ndiko ndumva ico Imana iri kwiratubwira mu ndirimbo. Abambere baririmbye ijuru, kandi koko mu ijuru ni heza kandi tuzonezerwa, ariko baravuga ngo witegure, mwitegure yemwe bantu mugana ijuru. N'abandi batubwiye baravuga ngo mbega ninde azogerera ku musozi w'Uhoraho. Baravuga ko ibitari bike, ariko kandi nibaza ko byagenze neza kumbure tuza no kubikomeza. Reka dusome, havuga ngo umutunzi umukuru w'isinagogi aramubaza ati mwigisha mwiza, nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuzi ivyagezwe ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagiriza abandi binyoma, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati ivyo vyose naravyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu avyumvise aramubwira ati nanone uhajije kimwe, shora ivyo ufise vyose ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Maze yumvise ivyo arababara cyane kuko yari umutunzi. Imana itugirire neza. Ni iri jambo tumaze gusoma rivuga ko uyu muntu w'umutunzi ugerageje gusoma ubu butumwa bwiza uko bwagiye bwandikwa n'aba bakozi b'Imana batandukanye bane, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, urabona uyu muntu bamuvuze ugutandukanye. Aha baravuze ko ari umutunzi, kandi baravuze ko yari n'umukuru w'isinagogi. Usomye uko nariko ndababwira, urabona nuko yari umusore agira ishaka, agira ivyipfuzo vy'ingene yoshika muri ubu bwami
abaririmbyi bariko baraturirimbira yipfuza kuzoba kuri uwo musozi wera w'uhoraho. Acaraza abaza umwami Yesu ati ntabara umbwire ico nokora kugira ngo aho hantu nanje nzohabe. Yesu rero aramubwira ati ivyagezwe urabizi, handitse ntukibe, ntukice, ntugasambane, usonere so na nyoko n'ibindi. Uwo musore aravuga ati ivyo vyose jewe naravyitondeye, kandi mbere kuva nkiri n'umwana nta kirantsinda. Kandi murumva ko uwo musore yari yaragerageje. Bahamagaye abantu bagororotse, abavyeyi we bari kumushiramwe ati uyu mwana aragororotse. N'abari baramwizigiye kurongora isinagogi, murumva ko hari imbuto bamubonamwo ati uyu muntu ni muzima, yokora iki gikorwa, yorongora ririya shure rya Bukirasazi canke rya hehe. Ariko Yesu ngo acamubwira irindi jambo, aravuga ati ivyo ko wabikoze hari ikintu kimuhajije. Urahajije ko woshora ivyo ufise vyose, hama ukabigabira aboro ukabagaburira, noneho urangije ukaza ukankurikira. Nguyu musore ngo acagenda ababaye cane, yijiriwe, afise umubabaro. Mwibaza ko icyamubabaje ari giki? Yababajwe nuko ivyo Yesu amubwiye yumva atobishobora, ariko kandi ubu bwami yashaka kuzobubamwo. Imana idutabare. Aha natwe twama tuburirimba ngo tuzoja mwijuru, mwijuru ni heza, ariko ivyo tubwirwa uko dusabwa guhagarara nk'abajajuru bikatunanira. Imana idutabare. Uyu muntu rero ngo acaragenda, kandi agiye murumva nyene ko yaragiye. Mbere ngo Yesu yasigaye aragira ico bita commentaire, hajya ugira ico uvuze kubibaye, ati ntivyoroshe ko umutunzi azoja mwijuru. Mbere aca bivuga ko umengo ni ibintu bitonashoboka. Ba Petero baramubaza ati none kuvuze ko bitoroshe, ninda azokizwa, iryo juru ninda azorijamwo? Aca arabaremesha arababwira ati ibidashobokera umuntu ku Mana birashoboka. Yesu nahabwa icubahiro. Hariho ibintu kuri twebwe bitoshobotse, ariko vyashobotse. Guheba inzoga kuri bamwe nticari coroshe, ariko Imana yaradutabaye zirahebwa. Ubusambanyi nticari coroshe kubuvamwo, ariko bamwe muri twebwe Imana yaradutabaye turabuvamwo. Yesu nashimwe. Ndavuga ntibidashobokera umwana w'umuntu, ku Mana birakunda. Reka dukomeze dushireko iyi mirongo iri mu butumwa bwiza uko bwanditse na Matayo, hamwe ndaza kuhababwira ku munwa kubera imyanya y'Ibujumbura ngo inyaruka. Twebwe turi hari iwacu isaha uravuga ntihera, ariko ino nkubuza wumva ngo iminota iraheze. Nuko igice ca ndwi umurongo wa 21, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, haravuga ngo umuntu, n'urupapuro rwa 12 mu isezerano rishasha kuri izi Bibiliya za kera twari dusanganywe, ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru, atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzoba jinjibura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora biziramwe. Nanone Imana idutabare. Aba ni babandi bariko bavuga ngo mwijuru ni heza, mwijuru hararyoshe, mwijuru tuzobayo, mwijuru bizogenda neza. Niko biri, ariko ngo atari ukora ivyo data wo mwijuru agomba, iryo juru ntituzorihonyoramwo. Mbwirira mugenzi wawe ati nutakora ivyo data agomba ntuzorihonyoramwo. Mubwirana ati nutakora ivyo data agomba ntuzorihonyoramwo.
ntabwo tuzoja mu ijuru ngo nuko twari abapentekoti, ntabwo tuzoja mu ijuru ngo nuko twari abavugabutumwa, ntabwo tuzoja mu ijuru ngo nuko wari umuririmbyi. Oyaye, nuko mu kubaho kwawe wakora ivyo data agomba. Imana yacu nihabwa icubahiro. Erega ya majambo arateye ubwoba. Mbega none ndababaze, ubwo umuntu asenda abadayimoni ntakomeye? Aha mwemwe mubona ntimwomwemera. Umunsi umwe Imana yigeze kundodesha, nsanga nabaye nka za ntumwa za Yesu. Banzaniye umuntu agwaye abadayimoni, mpitana umukomite twari kumwe, ati ngo shatu musengere. Ndatangura ndasenga, toya tureke turapfuye, uru rugabo ninde yaruzanye no ruguru, ya ngo muratwishe, ngo muratwishe, ngo yapfuma burya anye. Berekana wa mukomite nyabisigo, ngo yapfuma buyo. Nahumuye sinamenye niyaciye, mugabo nsigara ndimva ati rega washi Imana yarangiriye neza kumbe. None si Imana ntiyangiriye neza, ariko kandi nubwo biruko ukora ivyo data agomba, ivyo ntaco bimaze. Ni ingabire Imana igenda ishira mu bantu kugira ngo yitabarire abantu bayo mu ishengero. Mushobora kwibaza muti none ivyo bintu Imana itugombako nibiki? Tabaranye tubwire ivy'Imana itugombako. Turabe mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, urupapuro rwa 218, igice ca 10 murongo wa 12. Kandi korale y'abamama mu nsengere cyane, munansengere mundaba. Erega abana b'Imana iyo bakoranye ngo Satani ni habari. Mwe mwari muzi ko bimeze gute, ariko kandi ngo ntimutane kw'ibiraki, niko Yosefu yabwiye bene wabo. Nizo simwe. Haravuga ngo ici Imana igomba ku bantu bayo. None rero yemwe b'Isirayeli, mbega hari ikindi Uhoraho Imana yanyu abagombako atari kumwubaha? Ndagomba tugende duharura. Atari kumwubaha no kugendera mu nzira ziwe zose, no kumukunda, no kumukorera n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, no kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amabwirizwa yiwe. Ivyo n'amabwirizwa yiwe murantunga, ivyo mbageze uyu munsi kugira ngo mumererwe neza. Mwebwe mwaharuye ibintu bingahe? 5. Kubaha Imana. Imana iragomba ko tuyubaha, kandi ivy'Imana itugombako ubwo ni itegeko. Yesu ashimwe. Imana iragomba ko tuyubaha, Imana iragomba ko tugendera mu nzira zayo zose, Imana iragomba ko tuyikunda. Gukunda Imana ni itegeko. Uyu muririmbyi w'iyi ndirimbo birahawe yavuze ngo abanka Imana ntibayisenge, abo ngo bazopfa bose nta no kwibukwa. Imana kuyikunda ni itegeko. Yesu ashimwe. Ica 4, gukorera Imana n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Gukorera Imana ni itegeko. Ntukiyumvire ngo uzokora kuko ushatse, oya sivyo. Ica 5, kwitondera vya vyagezwe twariko turumva. Ibi vyagezwe dutegerezwa kuvyitondera, vyanka vyakunda. Imbere yuko kumbure twoganira kuri ibi bintu 5 hama duhave dusoza, nagira mbaze mbabwira ikintu kimwe. Hari ivy'Imana itugombako abantu tukagerageza kubikora, ariko niyo tubikora tukabikora nabi, aho rero nubikora nabi ntaho uri kuraje. Imana yacu dushoboze. Usomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca 4, sindahasoma kubwa ya myanya nababwira. Kiriya gice ca 4 muzobonamwe amakuru y'umuntu yitwa Kayini na mwene wabo nde Abeli. Aba ngo bateguye ishikanwa ryabo kugira ngo barishikanire Imana. Umwe wese yikora mu vyiwe. Abeli ngo atora mu mukuku mu vyo yaratunze nk'ibitungwa,
uyu Kayini nawe yikora mu vy'uburimyi yarafise, mugabo ngo bashikanye, muravyumva, bashikanye imbere y'Imana, Imana yakirira Abeli, ariko Kayini ntiyamwakirira. Nagerageje kuraba muri iyo mirongo, sinashoboye kumenya neza impamvu Kayini itamwakiririye, ariko nabonye umurongo hepfo uvuga ngo none sha Kayini kushavura ko wijigwa niwakora neza ntuzokwemererwa. Bisigura ko Kayini yakoze ariko akora nabi. Imana yacu dutabare. Sinzi ko yari yatanze imicaca. Mbega imicaca mwe murayizi? Imicaca ni turiya tuntu twa nyuma wasoromye ibigori ugakuramwo bijya vyiza ukabishora burya busigara. Sinzi ko ari burya aciye ajana gushikana, sinzi ko yashikanye duke, sinzi ko yashikanye vyinshi vyiza mugabo abishikana yidodomba, sinzi ingene vyagenze, mugabo usomye ijambo ry'Imana tubona ngo yakoze nabi. Nimusoma kandi mu gitabo ca mbere ca Samweli igice caco ca 15 hari umugambi w'Imana yari yarateguye kera wo guhonya ubwoko bw'abamareki mw'isi kubw'ikibi bari barakoreye Abisirayeli igihe Abisirayeli bariko bava muri Egiputa baza i Kanani. Aba bamareki ngo barabatangira barabica babagirira nabi. Imana ishiraho isezerano ibwira Mose ati bwira Yosuwa mushireho urwibutso, ibi bintu ntibizijana, aba bantu nanje nzobahonya. Abisirayeli bamaze gushika muri kiriya gihugu, bamaze kwipanga neza, mbere bakamaze kuronka umwami wa mbere yitwa Sawuli, Imana ivuga ati harageze, ituma Samweli ati mbwirira Sawuli agende hari urubanza nateguye aje kunkorera ka kantu. Imana irasigura neza ingene ivyo bintu biza kugenda, atumviriza wice utikize guhera ku mutama gushika ku mwana, mbere nabonka. Nuwave waza ngo twonka ntiturimwo, oya turimwo, n'inka zirimwo, n'impene n'intama, mbere n'ingamiya n'indogoba vyose birimwo, utikize ikintu cose c'abamareki. Uyu mugabo Sawuli ngo aragenda, ashitseyo nivyo aropera, aratangura kwica, arabica. Mugabo ngo mu ngabo ziwe hatangura abantu bagira ati mwami rindira gatoya, tiburya iyi nka ni nziza, iyi twoyitwara ikazoshikanirwa Imana. Ninde yayibatumye? Ko Imana yavuze ari ukugeseza vyose, ubwo tugomba gukora ivyo Imana igomba, nta kantu kacu dushizemo. Imana yacu nidutabara. Reka rero tuze kuri ya majambo nari nshatse kugacishamwo, umenye ko hari igihe ukora ariko ugakora nabi. Iki gihe Sawuli niwo munsi yaca atangarizwa Uhoraho agutabuye agukuye ku ngoma y'abantu biwe. Imana yacu idufashe. Twariko turavuga rero ko tubwirizwa kubaha Imana. Kubaha ni ijambo ry'ikirundi ryumvikana. Abana turubaha ba papa batuvyara, abagore barubaha abagabo, ku kazi turubaha abadutwara, ishengero rirubaha abakozi b'Imana nimba mukibikora. Kubaha biri mu ijambo ryo guca bugufi. Ariko reka duce ku burorero bwumvikana. Iwacu muhira twigeze kuba dufise umwana twavukana. Uwo mwana rero ntiyubaha, ntawe ndababwira kuko muri mwebwe hari abatuzi neza guhera hasi gushika hejuru. Uwo mwana umunsi umwe abaza ikibazo pastor, turi mvuga ngo ku meza imbere y'iziko turiko turarya. Iwacu twari dutunze isahani zibiri, iya papa n'iya twebwe abana. Izo sahani zarangana, papa bakamwarurira natwe bakatwarurira.
ariko murumva namwe isahani iri kwirira kumwe canke babiri nta gucuranywa bihari. Mugabo twebwe bakayiduha turi abana batandatu ya yindi nyene, wa muhungu tuvukana ndafise ikibazo ahantu hari ibintu vy'akarenganyo, Jesi numva papa ntuzomubona agiye kuvoma, papa ntuzomubona asoromye, papa ntuzomubona ariko atonora igitoke, mugabo niwe muhindye wenyene ibi bintu Jesi ndavyumva. Yarubaha abavyeyi ntiyubaha abavyeyi. Imana irashaka ko tuyubaha. Yesu ashimwe. Hari umuntu umwe yigeze kumbaza ngo none burya ndashaka umbwire none icacumi kijahe nkabarumbwira ingene kigabugwa je burya bijya bintu no gutanga ibintu umuntu atumva sivyo. Ndamubwira nti wewe waje ejo bundi wuzuye impwemu mbi bakurambika kw'ibiganza uratoye mitende rero uratanguye kubaza. Imana iragomba ko tuyubaha tukubaha n'ivyayo vyose. Yesu nashimwe. Nagira mbatangariza uyu mugoroba umuntu wese muri mwebwe azi ko afata ibintu vya mutama data wa twese akihereza akarya, uwo ntahari ko araja kuko ntamwubaha. Imana idutabare. None bavyeyi fata ko babikiye utwo kurya mutama ukazobona ntuze umwana ariko aratora n'intoke gutya akura ikiraya arya. Ivyo bintu mwemwe vyakira guta abavyeyi nibo mbajije ba mama. Ivyo bintu sakamara amazi. Mugabo twebwe muri kimwe ca 10 Imana yavuze atumviriza rero tandukanye ibintu tora 9 nanje umpe 10 umpe kimwe. Usanga turiko turadokora mu ikiraya mukama w'ikigongwe. Ariko nagira ndababwire ici Imana itugombako kimwe no kuyubaha, twige kubaha Imana. Hari umurongo umwe uri mu migani igice ca gatatu umurongo w'icenda haravuga ngo mwubahishe Uhoraho ibintu vyanyu, ubona imishuzo. Ndumva inyuma bariko baramfasha. Ubona imishuzo y'ivyeze vyanyu vyose. Aho hantu abanyakinama muracahagaze mumeze neza? Aho hantu murahubahira Imana kuvy'imishuzo? Ejo bundi nabajije umuntu w'iwacu yaruka kubatizwa ati umushuzi urazi carico, ateka data wanje uwamwigishije igice ngira ntiyagakozeko canke ngira yakigishije yasivye. Ariko Imana iragomba ko tuyubaha. Yesu nashimwe. Kigira kabiri, Imana iragomba ko twitondera inzira zayo zose tukazicamo izo nzira zayo zose. Ndagomba dusome imirongo mikeya iri muri Zaburi ya 15. Hajya Satani yarazi ngo yabishoboye, ntavyo yashoboye namba. Zaburi ya 15 urupapuro rw'amajana 621 haravuga ngo Uhoraho ninda zosembera mu ihema ryawe, ninda zogerera ku musozi wawe wera. Mwumvirize inyishu, umwe wese agenda aripima kuri uyu munzane. Nugendera mu bitunganye agakora ivyo kugororoka akavuga ukuri mu mutima wiwe. Muravyumva? Utarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakazi inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya Uhoraho. Ico yarahiye naho cyo mugirira nabi ntiyirahurutsa, ntaguranira amahera kuzohabwa y'inyungu. Mana yanje iba yitaramberi kuguranira amahera kuzohabwa inyungu. Imana yo mwijuru idutabara. Ibi bintu numvise no mu bakizwa birimwo, ariko sinzi nimba uyu murongo tutawubona. Ntiyemera ingurire yo gutsindisha ufise urubanza, ugenza atyo nta kizomunyiganyiza. Imana yacu nihabwa icubahiro.
iri jambo rijanye no kugendera mu nzira z'uhoraho ni jambo ryagutse umuntu yokwigisha ari naryonye n'umwanya muremure. Harimo yayandi ngo ntugahagararane n'abanyakibi, ntukahagarare mu nzira zabo, ntukagendane nabo. Zaburi ya mbere 1. Turi kumwe? Bisigura ngo iki? Umuntu w'umukizwa birakwiye kugaragara ko twakijijwe. Yesu ashimwe. Bakobwa bacu mu nyambaro zanyu birakwiye kugaragara ko muri abakizwa. Muzoze murandabira utuntu twose modeli nubwo yoba ari nziza gute, ntibagenda badashize ko akantu gasigura ndambuye. Nimba yambura ku rutugu urumva agasinye kuko agira yambure. Nimba yambura niko biri. Muzoze murakurikirana mwihweze ndambuye. Imana yacu dutabara. Ivyo bintu ntibikwiye kuba mu bakizwa. Murabyumva? Murabyumva? Paulo yagiye yandikira amashengero ababwira ngo mugende uko bibereye abera. Imana idufashe kugenda uko bibereye abera. Ikigira 3, Imana irashaka ko tuyikunda. Nabibabwiye twahereye kuyubaha, kugendera mu nzira zayo, tugeze kuyikunda. Kandi mwihangane haza basigaye 2 tuce dusenga. Gukunda Imana rero, urukundo mwese abeshi muri mwebwe muraruzi. Urukundo nibishobisho biba mu muntu, ariko umuntu abifise ntumumenya. Aha muri mwebwe harimo abantu bankunda, ariko uravye neza ntawo bacagura. Burya haro n'abariko boba bariko mumba bari haraho Satani usanga yateye, ugasanga none nticoheza tugataha aho yavugiye none abo ntibankunda. Mugabo hari abandi bankunda bati yo mwarimu wacu ego mana turi kumwe. Ariko urwo rukundo ruza kugaragarira mu bikorwa. Yesu nashimwe. Ndabeshe none urukundo dukunda Imana rugaragarira mu bikorwa tuyikorera, mu nyifato tuyifatako. Ntukavuge ngo urakunda Imana udakunda ivyayo, udakunda abakozi bayo, udakunda abantu bayo. Mwebwe murazi ko twigishijwe ko Yesu ari se w'imfuvyi. Mugabo no munsi urahura n'imfuvyi za Yesu ntacu uvuga atari ukuziryaryanya. Uyu munsi urahura n'abapfakazi ba Yesu nta kintu nakimukora. Aha mugacu uvuga ngo ndakunda Yesu. Abantu be bamusonzanye, abantu be bamugendana gusa. Yesu ashimwe. Irega ntuzovuga ngo urakunda Imana udakunda abakozi bayo. Utegerezwa kunkundasha. Utegerezwa kunkunda kuko ndi umukozi w'Imana. Burya nakagoti wakaroso uzokampe, nakarato sinzokwambara nakapinze, kuko ni wakangurira. Uzobwira shobuja data wa twese tinahuye n'umukozi wawe afise ingorane, tinamuhaye nawe uraraba ingene ungira mutama. Abantu bawe twahuye bariko barayerera hariya, urana abakozi b'Imana ko tuguma twirukanga, ati ndabahindya bararya none uraraba mutama data wa twese. Mwavyumvise? Bisaba ko dukunda Imana kandi urukundo rugaragara. Yesu nashimwe. Mbega icagane kivuga ngo iki? Cakane kivuga ngo gukorera Imana n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Iyo bavuga gukorera Imana n'umutima wacu wose, ni gukorera Imana bifise isoko ryo mu mutima. Bene dangira mbabwire ikintu kimwe. Hamwe amatangazo ngaha yohagarara, bamwe bahora badutangariza ngo dufise igikorane none nimuzana inzimano. Ivyo umunsi vyahagaze hari abantu batazosubira gukorera Imana. Mwari mubizi? Adashobora kwibwiriza amenya ati igikorane kirageze, none nkora iki? Taka gatoke ndakabikiye ku gikorane. Igikorane ntigikwiye kuzoshika atana 20 ngira, taka kaveni ndakabitsa aha kuko igikorane kiba mukizi. Ndabeshe. Dukwiye gukorera Imana atari ivyo gukwegwa ku mugozi. Kuko reka mbabwire, Imana ifise projet. Aha mwumva mvuga n'abakozi b'Imana nkabavugira aribo jewe,
nuko Imana yashizeho projet mu isi ya kera, guhera kuri Adamu amaze kononekara, ishiraho projet yo gusubira kumwambika. Ivyo navyo nyene biranka, mu nyuma ihamagara Aburahamu kugira ngo imugire ihanga basi yiharije. Iryo naryo nyene rirononekara, noneho mu nyuma ishiraho Kristo aba umuntu wo kudupfira, kugira ngo umuntu wese azomwizera azokira urupfu. Ivyo bintu naho biriho nuno munsi, nagira mbabwire ko hariho abataraza muri ayo maraso kugira ngo abakize. Hari abantu uyu munsi bacitwa basuma, hari abantu uyu munsi bacitwa basambanyi. Nta kindi twebwe abakozi b'Imana tubereyeho atari kuvuga ubutumwa, atari kwerekana, atari guhamagara abantu kugira ngo baze boge muri aya maraso bakizwe. Iyi projet rero ya data wa twese kuko ikoregwa mu isi, aha mu isi amahera arakenewe. Igihe tuzoba tuyikorera mu ijuru ngira nta mahera azoba akenewe, mugabo tukikenera aha mu isi. Aho uyu muvyeyi wacu avuye hariya muhiraba, nimba ari taxi canke iki, ntazomubwira ngo je ndi pasiteri, ngo none rero ngurumva azovuga ati riha. Muri bisi ni wavuga ngurumva ngo je ndi umuririmbyi tugiye mu gikorane ku Ntangwa. Oya, 4 mbe bisi 5 sase nayo nyene urayariha. Muravyumva? Nico gituma muri iyi projet y'Imana ikintu citwa uburyo kiguma gikenewe. Ivyo mubimenye. Umuntu wese rero akunda Imana acazana uburyo agashiramwo, ti ndashaka ko igikorwa ca data kigenda neza. Nimba ari ama projet yadindiye, mwagiye mwumva za Jiji Murembwe ngo zarononekaye, ngo barivye amahera, ngo barivye amasima, ngo baragizene. Hari projet yitwa ya data wa twese yadindiye kuzisumba. Dukwiye guhaguruka kubw'iyi projet y'Imana, umwe wese agakora uko ashoboye, umwe wese agakora ivyo ahambije kugira uyu murimo wa data utera imbere, tubwira abantu ubutumwa. Ejo bundi sinzi umuntu umwe yambajije ngo ariko mugabo mwari muje hari ibintu ntumva neza ataho. Ati none ibi bintu by'amashengero muguma mwugurura, ati ubwo ubu nta yandi madiri arimo ganodari. Ece naze ko arimo yandi madiri. Nekaye nta madiri arimwo, twebwe turiko tuvuga ubutumwa. None ayo madiri yo bara madiri iki? Ngo none we nko mu myaka 5 canke 10 ntuzoba uri pastor. None noshaka nka mu buno munsi nagize Imana papa we yari mu pastor. Burya nzokura yiki kiboneka, kuko yambwira ngo agashengero twuguruye ngo ni nk'ibutike tushitseho, ngo kandi ngo ni nk'ibutike, ngo murazigwijije nane kandi umukizwaga. Ariko turiko tubwira ubutumwa abantu, nagira mbabwire ko hari naho twuguruye urusengero nta mukristo n'umwe tuhafise. Na n'uyu munsi ubu tugeze ku bakristo 12, haruka no kubatizwa 2. Twaraguze ibitari n'iki tujanayo, abantu abahungu baja kuvuza y'umuziki bava kububwiriza. Twe n'abamwarimu turagira akawani kuri tubakotiriza imoto ibyatwara ni kure, mugabo tuvuga ubutumwa. Abantu baza bakurikira ujya muziki, uja cafatwa, tubabwira ubutumwa. Yesu nashimwe. Icanyuma rero mwihangane turahejeje. Mbere ndazinze, reka ndakivuge nazinze. Icanyuma ni iki kintu kivuga kwitondera ibyagezwe. Ibi twavyigishijwe kera no mu gice twigira kubatizwa twaravyigishijwe. Yewe ibyagezwe biranditse. Ahanditse ntugasambane, hahagarara uko. Ahanditse ntubeshe, hagararamo neza. Ahanditsemo ngo ukunda Imana yawe yonyene sa kuruta ibindi byose, hahagarare neza. Ibyagezwe tubihagararemo neza. Ivyo nitwavyuzuza, ijuru tuzogenda duhagaze. Muravyumva? Mu ijuru tuzogenda duhagaze nitwahagarara neza kuri uru rugero ijambo ry'Imana ritubwiye. None rero bene data, yaraye amajambo y'Imana atubwira gukora neza kugira ngo bikunde tuze twinjira ubwo bwami. Kuko ivyo abantu bibaza ngo barimwo nk'agakiza sivyo, kuko ngo bitwa n'abakizwa badakorera Imana.
bitwa ngo n'abakizwa mugabo waraba ingeso zabo nta kigenda, bitwa ngo n'abakizwa ntibubaha Imana, bitwa ngo n'abakizwa mu mitima yabo nta rukundo bakunda Imana ruhaba. Erega urukundo mu gifaransa bagwita santima, nibisantima, ni ibintu by'ibishobisho wumva nyina ati cyo mba ndamukunda, hamwe ubura nitiro kubera ukunda byo gukunda rero birakaze. Icoma tugakunda Imana, hamwe umuntu abura itiro kubera gukunda Imana, hamwe umuntu abura itiro kubera mwene data byamugoye atari gukaza inkuru y'umubanyi ngo naje wa fulani bene data. Sindi umuhanga wo guhamagara wumva twosengera hamwe kuri iki canke kiriya, aho yananiwe canke hagomba gushobozwa naze dusenge, nta bundi buhinga, ariko tugomba guhagarara neza kugira tuzoje mu ijuru. Agasangwa atari ivyo, nimba we uduherekeje sawa, mugabo umenye ko abantu bariko baja mu ijuru. Ibi bintu bitanu bategerezwa kubihagararako neza. Ego, ibi bintu bitanu bategerezwa kubihagararako neza. Mu kubahiriza ivyagezwe ntitwadondaguye. Hari aho usanga hari ibintu vyananiye umuntu yaracumuye uwaca yihana. Hari aho umuntu usanga urukundo rwo gukunda Imana rwaragabanutse aca afukama ati Imana nyongerereza urukundo, Mana nyongerereza kukubaha. Abantu bari imishuzo y'Imana nk'abo bose bategezwa gufukama. Abantu bari icacumi c'Imana bategerezwa gufukama. Erega ibi bintu vy'Imana yabiduhaye gusa ku buntu buvuye muri Kristo Yesu, kugira ngo umuntu wese yumvise atsinzwe aca atsinda amavi hasi kugira ngo agirirwe imbabazi. Nta bundi buhinga, nta kindi kizotuma dushika mu ijuru atari uko umuntu yumva ati naka nako nogatunganya, burya naka nako je numva nogatunganya, burya naka nako je numva nogatunganya, niko tuzoshika mu ijuru. Reka duhe kazi umuvyeyi kugira ngo aturongore muri iki gisabisho, kugira ngo aturongore muri iki gisabisho. Amajambo y'Imana rero hari ubwo abatumbereye abantu, umugwi w'abantu kanaka. Iri ni jambo ritumbereye abantu bariko baja mu ijuru, apana abantu bimperekeza, apana abantu bibereye mu idini mu buryo busanzwe. Abantu bariko baja mu ijuru ugasanga hari aho byagoranye. Kaze dusenga Imana, kaze dusenga Imana. Ubonye hari aho bitameze neza, ubonye hari aho umurimo w'Imana wagupfanye, kaze dusenga Imana. Ubona gukorera Imana byatanguye kukubera umusozi, nk'umuntu umengo ntari kwakorera umuvyeyi wiwe, kaze dusenga Imana, kaze dusenga Imana. Hari aho umuntu yumva ati nukuri je uko nahora nkora kera ubu siko bikiri, kaze dusenga Imana. Nuko woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, urya musi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wewe woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, urya musi utabonye Yesu, woba wararuhiye. Kureremba wararirimba, woba wararuhiye. Ugusenga warasenga, woba wararuhiye. Kwisonzesha warisonzesha, woba wararuhiye iki, woba wewe woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, urya musi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wewe woba wararuhiye iki.
woba wararuhiye iki urya musi utabonye Yesu woba wararuhiye ukwitanga waritanga woba wararuhiye nugusenga warasenga woba wararuhiye iki woba wewe woba wararuhiye iki woba wararuhiye iki urya musi utabonye Yesu woba wararuhiye iki. Turahaye ikaze umuvyeyi adusengere. Mana data wa twese uri mwijuru, turaguhimbaza kuko uri Imana nziza waremye ijuru n'isi. Ubona aba bantu bawe baje gupfukama, nta kindi rero bagombako atari uko bakora ivyo ugomba kandi bakumvira ivyagezwe vyawe n'amabwirizwa yawe, kandi nawe ni wewe Mana utanga imbabazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Turasavye amaraso ya Yesu yururukire kuri bano bantu, bagirirwe imbabazi, baharigwe ivyaha vyabo nibihanagugwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Baheze rero bumva amahoro y'Imana aze kuri bo, ubagirire imbabazi, ubagirire neza, ubaharire. Amaraso yawe yeza abuhagire, bezwa amarabaga, bezwa agasembwa, bezwa ivyo bagabitanije bibi mu izina rya Yesu. Hari abantu batagukoreye nk'uko bikwiye, ntibatanze wa mushuzo nk'uko bikwiye, mbere ntibatanze ikigira 10. None rero bapfukamye imbere yawe, nubababarire kandi imitima yabo yige gukora ivyo ugomba. Nibatanga ibigira 10 bagatanga n'umushuzo, uraheza rero ugomorora ingomero zo mwijuru, ubacuncuburira umugisha. Haleluya, ukora ivyo bikorwa nk'uko wabisezeranye. None rero bari hano, nubagirira imbabazi, ubaharire, ubandike mu gitabo c'ubugingo. Urakoze kubagiriye imbabazi, tubigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Amina. Umuntu yumva ko agwaye nahaguruke, ahagarara hari tumusengera Imana. Icyo dusaba uyu mukozi w'Imana yigishije nyene, nawe asasengera aba bantu bose bagwaye. Mana yacu, Mana yera, turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye kuri umuvyeyi wacu, turagushimiye Mwami ko muri kamere kawe ataho wigeze ukunda ku muntu yopfa rubi. Niyo mpamvu biriko bigenda ukunyene, niyo mpamvu abantu bariko barezwa, nubihererwe icubahiro. None rero nyakubahwa, mw'ishengero ryawe nyene harimwo bahagurutse kubw'ingwara, kumbure n'iyindi mitwaro. None turabasengeye nyakubahwa, kuko hari ijambo wavuze ngo muri mwebwe nimba hari umuntu arwaye, atumeka abashingantahe b'ishengero, ego bamurambike kw'ibiganza. Kandi wari wanavuze ngo ikizobaranga ko muri abanje muzorambika ibiganza ku barwayi bakire. None rero nyakubahwa Imana, twebwe ntidukekeranya ko turi abawe, mbere turarambitse ibi biganza vyacu kuri aba bantu bose bahagurutse. Nibumva ubuntu bwawe, nibagirirwe neza uyu mugoroba. Mana yacu uzobukoze, ibisigaye tuze twumva intahe zabo. Urakoze nyakubahwa Imana, ubushobozi bwawe burushirize kugendagenda, si muri aba gusa, ariko hari n'abari muhira, hari n'abari mu mahopito, hari n'abagorewe mu mabarabara nk'ingenzi. Turabasengeye
ubushobozi bwawe bugende bushika ku umwe wese. Urakoze nyakubahwa Imana, ubane nacu muri vyose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niho tubisavye vyose, amen. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire.